Ntawumvukiye Genevieve niryo zina rya musitanteri wa komine Kanyosha iri mu ntara ya Bujumbura yahagaritswe muri ayo mabanga kuri uyu wa 9 Myandagaro umwaka wa 2022 nkuko umushikiranganje w'intwaro yo hagati Gervais Ndirakobuca yabimenyesheje mu itegeko shikiranganje inimero 530 agakwego 3191 rimuhagarika. Musitanteri Ntawumvukiye Genevieve yagirizwa gukora amakosa menshi akomeye, ayo nayo akaba ari ukutubahiriza amategeko agenga itangwa ry'amasoko rusangi. Yaratanze hadakurikijwe amategeko isoko ry'amakaye akoreshwa mu ngo cahier de ménage, kunyuruza amafaranga y'intererano atangwa n'abakozi ba komine mu mashirahamwe INSS hamwe na mutuelle de la fonction publique, uguhonyanga amategeko agenga ubutunzi bwa komine mu gukoresha ubwo butunzi bidaciye mu nzira nyayo, hamwe no guhuvya ivyegeranyo bitangwa n'inama ya komine. Ivyo vyaha yagirizwa akaba ari byo vyatumye ahagarikwa muri ayo mabanga yararimwo. Ntawumvukiye Genevieve akaba abaye musitanteri agira 4 ahagaritswe muri ayo mabanga kuva mu ntango z'uno mwaka. Abandi baheruka guhagarikwa bagirizwa kunyuruza no konona ubutunzi bw'amakomine bari basanzwe barongoye ni Sebigo Pascal yararongoye komine Kiremba mu ntara ya Ngozi, hamwe na Niyongabo Jean Pierre musitanteri wa komine Mutambu yo mu ntara ya Bujumbura. Uko ari babiri bakaba bahagaritswe n'umushikiranganje Gervais Ndirakobuca mu mpera z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Aha nitwo kwibagira n'uwitwa Adrien Ntunzwenimana yahoze atwara komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro, yahagaritswe muri ayo mabanga mu ntango z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka yagirizwa urudandazwa rwa magendu rw'isukari y'ihinguriro Sosumo, akaba yafatanywe toni 2 z'isukari.